Shalom shalom akunzi b'ikiganiro intahe yubaka murabizi ko amara umunezero udasanzwe nuno munsi kandi ndanezerewe no kubakira muri kino kiganiro kandi no kwakira umutumire mfise adasanzwe kino kiganiro aza kutuganiriza. Murabizi Imana iguma ikora ibintu byinshi vraiment. Ndafise umutumire mushasha kandi nawe nyene atuzaniye intahe y'ivy'Imana yakoze. Ndiko ndanabivuga deja ndatanguye kuvyumva kubera ko ibintu agira tubwire ni ibintu bikomeye aho Imana yamukuye namwe muraza kuhiyumvira. Karibu cyane mutumire wacu. Murakoze cyane. Wogira ko widondora ubwire abariko baradukurikira muri bande umutumire dufise uno munsi ninde? Ego cyane. Ndaramukije abariko baradukurikirana ku mazina yanje nitwa Kazobinyana Andi Brinera. Nkaba ndi umukobwa yavukiye mu muryango w'abana batatu nkaba ndi imfura. Urakoze cyane wakoze kwitaba ubutumire Brinera. Mwakoze namwe. Ego rero kaze mu kiganiro intahe yubaka urabizi ngene bigenda. Imana wewe yagukoreye iki vyagenze gute? Karibu. Ego kuri uno munsi narinje gushinga intahe y'Imana yankoreye. Naciye mu bihe bitari vyoroshe, naragwaye hanyuma Imana irangirira neza ndakira. Ukungene rero vyagenze narasutse kujya indwara idasanzwe ngugashira kuko yari baragwara izindi ndwara ngira ntizimenyerewe. Karibu. Yari indwara idasanzwe by'ukuri nkuko bivuze. Hanyuma narasutse kujya bakobwa dusuka bisanzwe. Hanyuma haheze nka 2 semaines haheze indwi zibiri nsutse. Ntangura kuza ndiyagaza mu mutwe ariko nkibaza ni ibintu bisanzwe kujya umuntu yiyagaza. Hanyuma uko hahera imisi nkagenda ndazana uduhere mu mutwe. Utwo duhere tukavamwe amazi ariko nkibaza ningira ngo peut-être n'umubabare nagize nasutse. Hanyuma mu nyuma niho hatanguye kuvamwe ibikomere muri utwo duhere. Hanyuma ndaja ku muganga ndamubwira ukungene bimeze arambwira ati ngira ngo nuko wababaye mu gusuka acarampa imiti bisanzwe. Iyo miti ndagenda ndayifata ariko iyo miti nta kintu kimwe yigeze imarira. Ndasubirayo kwa muganga ndamubwira ko atakintu kimwe iri kwiramarira arampindurira imiti. Naho nyene biranka. Hanyuma amaze kubona ko amaze kumpindurira imiti kabiri ca ndahindura nja kundi mu docteur w'umudermatologue. Hanyuma acarambwira ati ndagusabe mademoiselle ugende wimoshe kubera ko umutingira ndaguhe bya bisuko. Ibisuko naciye ndabikuramwo ntangura kunywa iyo miti mfise imishatsi bisanzwe naturel. Ego mugabo mu nyuma mpinduye umu docteur acaransaba ko no kwimosha nkakura ko umushatsi wose kugira ngo umuti yarampaye umeze nka pomade ndawisiga ushobore gushika neza mu mutwe. Nibaza ko abariko baradukurikirana baraza kubona ifoto ukungene nimosheje. Wavyakiriye gute umuganga ko turabona urumwigeme kumubwira ngo yimoshe ko ngira wimosheje igipara baraza kubibona ariko baradukurikirana nakuye ko umushatsi wose. Ego wewe akibikubwira umutima wawe vyaroroshe ko wakira yuko ugira ukureho uwo mushatsi? Oya ntivyanyoroheye. Ntivyanyoroheye kubera ko naciye ntangura kwiyumvira ukungene bigiye kuza biragenda gusohoka hanze sico gipara niki. Mugabo nyene kubera ko nari ngwaye nta yindi shwa yari hari. Sinashotse nja kwimosha uyo munsi nyene nibaza ko ngira ngo haheze nka 2 jours nkiriko ndavyumvira. Imisi ibiri inyuma yuko muganga yagubwiye ati genda ukure ku mushatsi. Genda wimosha. Ego hanyuma ndaja kwimosha. Jewe nari nzi ko nimosheje bizoca bikirari vy'imisi mikeyi. Wacu usiga ko umuti yari yagwaye cyane? Nari fise pomade imiti nisiga n'iyindi namira. Hanyuma maze kuja kwimosha ndibuka ko uwo munsi naraye nisize uwo muti yampaye. Ariko bukeye mu gatondo ahubwo ca nsanga nabaye nabi gose mu mutwe. Ego abariko baradukurikirana baraza kubona niyo foto bukeye ukungene vyari bimeze. Sanga umutwe wahindutse. Aho hari haheze igihe kingana gute vya bisuko uvyisukishije? Twumvise inyuma y'indwi zibiri. Ubu turageze inyuma y'imisi ibiri uvuye kwa muganga. Nahinduye umuganga nibaza haheze nk'ukwezi. Nibaza ko ukwezi kwari guheze. Ego hanyuma bukeye sanga nabaye nabi gose mu mutwe. Ariko ndavuga ntingira ngo peut-être ni kumuturi kurakora bizogenda neza kubera ko nabona nimosheje ko bizoca binyaruka gukira. Hanyuma uko nafata wa muti
niko nateramera nabi gusumba. Wotubwira ico gihe imyaka wowe wari ufise ingene wangana kugira ngo abantu bataho. Sikera hari muri 2023. Nukuvuga nta gihe kinini gihe. Oya nta gihe kinini giheze, haheze imyaka 2. Hanyuma ico gihe ntanguye kwigisigwa mu turumva ko ataco wamariye. Mugabo mbandanya ndawufata nkuko umuganga yambwiye, ndavuga ati ngira ngo nzoheza naramaze gukira. Ariko biranka ndasubira kuri wa mudoktori ndamwereka arambwira ngo ariko ngo iyi ngwara yawe ngo iri kwirantera amakenga. Okay ngo mugabo ntaco. Ngo ndagusaba usubire kandi kwimosha kubera ko umushatsi wagumukura. Arambwira ati ndagusaba usubire kwimosha kandi ndabwirire. Uraho nyene ugiye kwimosha muri salon de coiffure kuko ngira babonye ingene haba hasa ingene haba hameze si ibintu byaba biryoshe kubona ni bakimyozi ushitseyo bobo nta majambo byagenda gute ubivuze nk'uwabibonye ntivyari vyoroshe ko ari umuntu wese ashobora kumwa kubera ko hari aho nagiye ubwa mbere aranyankira mu coiffeur yego yaranyankiye arambwira ati iyi mashine yanje hamwe no ikumwesha bishobora gutera ikibazo abandi bantu bazoza kwimosha mugabo nyene Imana ntiburi kungena ibigenza ndaja ku wundi wundi ndibuka ko no mukumwa yanjanye ahantu hameze nk'agashambre kugira ngo abandi bakiriya binjira ntibaze kumbona kuko subiye inyuma gato igihe nimosha ubwa mbere hariho umumama yaje muri yo salon kumosha umwana wiwe asanze umuntu ariko aramwukungena ameze yaciye asubira inyuma arabiheba mugabo wewe yari umuntu Imana yakoresheje vraiment amafaranga ntiyakudugirijeko bien sûr amafaranga natanga menshi nyene kubera ko nticari gikorwa coroshe nabambabara yabari bikomera ariko arakura ko kuko umushatsi ukuze wakura harimo nibikomere kandi hakaja ko kushe hejuru ku mushatsi byasaba yuko akoresha akura nako vyose yaca ntwara mu rero ahantu hameze nka ahantu yogereza abantu hejeje kumwa jewe niho yagenda kumwera kugira ngo ntihagira abantu babibona kuko abari n'amasazi hatamotana neza hanyuma byaranuka kubera ko harava amazi avanze n'amashira hanyuma nimosheje inshuro igira kabiri ndafata kandi wa muti kandi imiti yari izimvye gose hanyuma nta umuti wagugwa nk'amafaranga na gute ntibanyandikira umuti umwe yabari imiti myinshi ugasanga iguye nko muri 170 canke 200 kandi yari imiti mfata umwanya mutoya igacihera kandi nkaja kugura iyindi atakino na kimwe iri kwiramfasha hama nimosheje iyo nshuro igira kabiri ndasubira ndasiga wa muti naho nyene biranka mugabo ikintu ushima Imana nubwo nariko ndaca muri ivyo bihe Imana yaranyigishije kuyizigira sinashira amaso ku muganga kubera ko n'umuganga narabona ko bimuteye ikibazo warabisengera bien sûr narabisengera cyane bigitangura mbe warabisengera canke wagiye just kwa muganga narabisengera naho nyene bigitangura mugabo sinabona ko bizohava biba grave gose mugabo uko vyatera bikomera ahubwo niko vyanyigisha kwizera Imana gose ndibuka ko no muhira baratangara ukungene nkikomeje kwizera iyo Mana kungene babona nitwara kandi ndiko ndaca muri ivyo bihe bitoroshe kubera ko mbe muhira bo bavyaki ntibyababaza cyane babikwereka wowe nk'ugwaye barabinyereka ahubwo bari bafise ubwoba kunduta ahubwo jewe nije ntani mfise ubwoba bobo nibo bari bafise ubwoba kunduta nije nabaremesha hari gihe uremesha abantu mugabo hakagera igihe nawe uri wenyene wumva ati wapi birapfuye ndamerewe nabi ndashaka utubwire wewe woba wari muri abo bantu berekana hanze akavuga ati oya nukuri kugira ngo abandi ntibacike intege mugabo munyu muri wenyene ukumva yuko karabaye sinzi nyene ukumva uracitse intege canke n'igihe waba uri wenyene nawe warakomezwa ukumva yuko nzokira jewe kungene vyari bimeze uko naremesha abandi niko nanje muri jewe mu mutima vyari bimeze kubera ko muri ico gihe ndibuka ko nico gihe ca mbere ciza nagiranye n'Imana nivyo bihe vya mbere Imana yanyigishije gusoma ijambo ry'Imana kubera ko ubwa mbere ntaragwara hari gihe umenga tuba dufise ama excuse imbere y'Imana dufise ibintu byinshi bifatira sindonka umwanya mwiza wo gusenga rero ico gihe kubera ko atama programme menshi n'abafise byasaba ko kenshi nirigwa muri wanasohoka ngo uje kuryoherwa n'abandi canke mu bindi bintu wari waciye uhagarika ngira uretse ko atani ivyo nakora mugabo ari utundi du programme twanje sanzwe fise naraduhagaritse rero kubera ko naronka umwanya munini cyane wo kuguma muhira Imana yaranyigishije cyane kubana nayo kurusha yaranyigisha biciye mu ijambo ry'Imana defo ugasanga nacitse intege ugasanga ari akaririmbo mwe muyera ariko arampa
nkasubira kandi gusubizwamwo inkomezi uko rero urindire gatoya abantu muko muradukurikira sinzi ko muko muravyumviriza iki gihe nyine ko racamwo hari ibintu bitameze neza mu buzima vyamwegereje Imana rero nawewe nimba hariho ibihe ushobora kuba uri uracamwo bitameze neza ntuhunge egera Imana senga soma ijambo ry'Imana gira umwanya munini wo guhungira ku Mana ngira turaza kuvyumva Imana yaramuteturuye uvuze ngo ari akaririmbo aho karirimbo kari kameze gute urashobora no kukaturirimbira kumbure hariho uwundi ngira gashobora gukomeza kari uvuga gute mbe ako karimbo kaza ryari kari kamwe canke hariho n'utundi kara karirimbo kamwe iyo periode yose nagwaye 6 mois amezi atandatu niko karirimbo karirimbo kanje ko muri ico gihe ako turashaka kumva karashobora gufasha n'abandi ni indirimbo ya Papi Clever na Dorcas yitwa ngo impamvu z'ibifadika iyo ndirimbo yavuga ngo nzafata ibintu ngishimana bigira impamvu yo kuyegera zariri zo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kugukurikira fise impamvu z'ibifadika iyo ndirimbo dufise impamvu z'ibifadika byarankomeza cyane kuko navuga nti Mana peu importe ivyo ndiko ndacamwo sivyo bizotuma ndaguhunga ariko nivyo bizotuma ahubwo ndakwegera kurushaho kubera ko Imana ntituyikurikira kuko bimeze neza gusa ariko n'igihe bitameze neza bitariko biragenda neza mu buzima bwacu iradusaba kandi kuguma tuyikurikira kandi tuyikunda nkuko twahora tuyikunda rero ndibuka ijambo riri muri Yobu nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira yaragwaye n'umuntu yaciye mu bihe bitoroshe vy'ukuri Bibiliya iri kwiratubwira ubwa mbere yatanguye abura ubutunzi bwiwe hanyuma abura abana biwe gushika naho n'umubiri wiwe ngushikirwa gushika yaho Satani aca no ku mugore wiwe aramubwira ngo none n'ubura cakomeje kugororokera Imana yawe ngo tukiyo Mana yawe hama upfe narakunze Yobu cyane yaramwishuye ngo none nguvuze ngo nk'umwe wo mu bagore bibipfafa ngo none ngo twokwakira ngo ivyiza gusa mu biganza vy'Imana tukanka no kwakira nibibi navyo umurongo wanyu mucutubwira ngo Yobu ntiyigeze akoresha icaha akanwa kiwe iryo jambo rero naravuga nti Imana ego ndababaye vy'ukuri ndiko ndaca mu bihe bitoroshe nk'umukristo mugabo sindashikira ku rugezo Yobu yashitseko ko narashika kuri urwo rugezo Yobu yashitseko kandi akaba Bibiliya itubwira ngo yakomeje kugororokera nanje ndashishikara kukugororokera nanje umutima wanje urashishikara kuguhimbaza kubera ko ntidufatanye n'icuma canke n'ivyo nkorera n'igihe bitameze neza ntegerezwa kuguhimbaza rero Yobu ryabaye ijambo ryamotiva cyane muri ico gihe ndibuka rero n'ijambo riri muri acte mu vyakozwe n'intumwa 3 nigeze gusoma ryari ryo rya mbere somye ijambo ry'Imana nkagira manifestation ku mubiri kuko ko ari Imana ikuganirira irankora ko ndumva nyene ko hari ikintu gihindutse muri jewe ryari ijambo riri muri acte 3 ivyakozwe n'intumwa 3 igihe Petero na Yohana ngo bari bagira binjire mu rusengero ngo hanyuma ngo hari ikimuga cavutse kimugaye ngo cicara ku muryango w'urusengero gisegerereza hanyuma ngo ababonye binjiye ngo yibaza ngo nabo bagira mu amafaranga kuko abandi bahora bayamuha hanyuma ikintu candyoheye Petero na Yohana bambwiye ati ntidufise ifeza n'inzahabu ntavyo dufise mugabo ico dufise turakibaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareth haguruka iryo jambo umunsi ndarisoma wumvise nawe numvise ibintu bihindutse muri jewe biranka ko mbandanya soma Bible ndasenga biranka ko mpagarika umva uvuze ivyo bintu n'ibintu bikomeye rero nukuri je ndamaze kuvyumva hari gihe turiko turavuga ijambo ry'Imana umenga ni ibintu vyabaye kera mugabo iryo jambo ry'Imana rimwe ubushobozi nukuri ndakwifurije wowe uriko uradukurikira Imana ikugenderera uko urasoma ijambo ry'Imana wumvemwo ijambo nyene rivuye ku Mana Imana ikuganirize uvyumvemwo Imana ishimwe cyane sinzi ngene no kubwira ngo ubumerewe mu mubiri wawe iyo usomye ijambo ry'Imana kumva vy'ukuri ko ari Imana ivuganye nawe mu mubiri wawe hari ukuntu bihinduka hari ukuntu haza ubundi munezero hari ukuntu wumva wujujwe
nukuri mwene data nimba utarumva ivyo bintu ndabikwifurije cyane ndabikwifurije gira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana uhamagare mwe muyira ati mwe muyira ndashaka kunganiriza naho ryo bari ijambo ry'Imana risanzwe nukuri arabivuze nciye nibuka igihe ivyo bintu nanje byambaye ko naragize umunezero udasanzwe ndavuga ati Imana vy'ukuri iranganirije Imana yavuga biciye mu ijambo ry'Imana rero nawe witege ego amen nanje nkuko narinda bivuze narumva abandi ngo ijambo ry'Imana bararisoma dikabagira ko ubushobozi sinabitahura gose mugabo nanje ico gihe Imana yarangendereye biciye muri ubwo buryo numva iryo zina riragize ubushobozi kuruta uko narinda vyibaza ndavuga ati Imana umuntu arashobora kuvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka direct ikimuga kaca gihaguruka numva nanje ndagize ukwizera kandi kimuga cavutse kimugaye yavutse amugaye kandi yaramaze imyaka myinshi imishatsi nukuvuga ngo byari ibintu bitoye Imana yokora mu mwanya muto ego hanyuma iryo jambo kandi ryongera kuntera intege nkuko nabivuze ijambo ry'Imana niryo ryantera intege muri ico gihe byukuri nk'abana b'abantu byari bigoye ko bizera yuko nzoshobora kugarukana umushatsi canke nzoshobora gukira mugabo Imana yanyigishije kuyizera ijambo riri muri Zaburi 138 ku murongo wa 2 rivuga ngo ijambo ryayo ngo n'izina ryayo ngo yarirutishije ikintu cose ndavuga ati Imana ijambo ryawe n'izina ryawe biri hejuru y'ikintu cose bivuguruza ivy'abaganga bavuze nanje ndazi neza yuko uzonyongera umushatsi kandi nkasubira gukira kubera ko umuganga yarigeze kumbwira ngo mademoiselle ngo biragoye cyane kusubira kuronka umushatsi ngo ariko ngo usenge Imana ngo basigukize uko nyene niko yambwiye Imana igukize mugabo umushatsi mugabo yarampebuje arambwira kwizera kwe kwagarukira kuri ukire mugabo umushatsi ntawe nzosubira kuronka je ndamubwira nti umushatsi nzoronka muganga kandi nzogaruka kukuraba ndakwereke ivyo Imana yakoze waragiye kumuraba yego cyane tuzomurunkira na video apana kumwemeza mugabo nukwerekana yuko nukuri Yamana ituma umwana abaho mu nda ntitumenye imishatsi yiva umwana avuka afise imishatsi avuka afise imvanda Yamana ihagurutsa ikimuga Yamana nta kintu na kimwe idashoboye gukora muntu ubona umenga byanse rema tuko turavyumva Imana nta kintu na kimwe idashoboye baganga muriko muraca intege abagwayi mwe mutizera turabinginze byabananiye byanse umuganga wese azoraba ino video akaba afise umugwayi ari imbere yiwe abona yuko nawe nyene ivyo yize niki bidakunda bidacamwe murungike ku Imana n'umuganga mukuru nta kintu na kimwe inaniwe izomukiza vyose birangira turamaze kubibona Brunera n'igishinga ntahe tubandanye uragiye rero Brunera wa muganga wundi arakubwiye ati genda wimoshe uragiye kwimosha rya kabiri byace bigenda gute ego hanyuma narabandanije mfata imiti yampaye mugabo biranka imiti nta kintu na kimwe yigeze ifasha hanyuma ndavuga ati Mana ndazi yuko mu gukiza urashobora kubicisha mu miti canke ukabikora nyene mu buryo bwawe ico gere kubera ko imiti nariko ndafata ntiyari imiti isanzwe yari imiti ikaze gose ndibuka ko umugenzi w'umuganga nigeze kuyibwira imiti ndiko ndafata yambwiye ngo none kuri kurafata ngo imiti ikaze gose kandi uyifashe igihe kinini irashobora kuzogutera ikibazo muri estoma ndambwa ati none nkora iki ko ndiko ndayifata kandi atakintu na kimwe iri kwiramarira nambwa ngo yango gende bandanye nta na kimwe ngo mugabo ngo urashobora kuzogutera ikibazo ca estoma iyo miti rero naramyihagaritse ndayihagaritse kubera ko nabona nguma ndayigura mugabo atakintu na kimwe kiriko kirahinduka ndayihagarika ndavuga ati Mana sinzi aho uzoca kugira ngo nkize mugabo ico nizeye coco ndazi kuzonkiza sinakekeranya kuri ico kintu navuga ati urafise igihe wateguye kuzonkiza jewe ntazi mugabo ndazi neza kuzonkiza iyo miti ca ndayihagarika maze kuyihagarika mbandanya senga kwa kundi ntivyari vyoroshe kubera ko narashobora kumara nka 3 jours ntasinziriye kubera vyaranja nkagira n'amadouleur menshi naragira ububabare aho abandi mwijoro baba bagiye kuruhuka baryamye jewe yabari umwanya wo kurara ndi maso uko bingya cyane hanyuma ndibuka ko naho njyamye nategerezwa kuza ndavyuka mwijoro gushanja ikintu nashashe kwishuka cyaba cyashikiriwe n'amashira ego nasanga hatose aho najyamitse umutwe nasanga hatose nkija kuryama sinaryamira
umutwe kubera naba mfise ububabare mugabo agatiro kantwaye nasanga namaze gusinzira nkaca mvyuka nkasanga umutwe wafatanye n'ico kintu nashashe kwishuka bigasaba ko nkura ko mugabo kumatura bitoro kaca bisubira kandi gukomereka gushasha hanyuma ndibuka ko nari maze ngira nka 4 jours ntasinzira ndibuka ko Imana yaciye kuri mwene data twari kumwe muri cellule ikibazo canje bari bakize muri cellule kandi bari bagifise ku mutwaro udasanzwe uwo mwene data rero arambwira ngo mbe ndakwaze Brine ngo uri kufata imiti yawe ndamubwira ati imiti narayihagaritse kubera ko wayihagaritse ndamubwira ati ndayifashe igihe kinini mugabo nta kintu kimwe iri kwiramarira naciye ndayihagarika acarambwira ngo wonyemerera nkakurangira umudoktori yo gufasha ngo kandi ndizera yuko ngo umudoktori azogufasha umudoktori yari n'umukozi w'Imana sinashotse ndamwumviriza ubwo nyene namubwiye nti mpakanya ngende ndavyumvire kubera ko maze kwivuza kenshi kandi mbona atakintu kiriko kirahinduka mugabo kumbura Imana irashobora guca kuri wewe ntawo bimenya arambwira ati ngo ndagusavye ngo uvyizere Brine ngo kubera ko uwo mudoktori ndamuzi ngo kandi sukuvura gusa ni n'umukozi w'Imana hanyuma ndibuka ko nagiye kwivuza kuri uwo mudoktori maze iyo misi ntaryama ndamubwira numva uwo mudoktori arambwiye ngo tumaze kuvura abantu benshi kandi bagwaye n'ingwara zikomeye ngo rero unyemerere Brine ntusubire kuja kwivuza ahandi hantu unyemerere jewe ndakuvure ndambwira ati okay nta kibazo ngo kandi ngo wizere Imana ngo ntiwizere imiti ndaguha ngo mugabo ngo wizere Imana ngo Imana izogukiza acambwira ngo turamaze kuvura abantu benshi bafite ico kibazo ciwawe ngo kandi barakiza wa mbere yambwiye ko nosenga Imana ikankiza mu gatamushatsi nzosubira kuronka uwa kabiri ambwiye ngo turamaze kuvura benshi bafite ico kibazo cawe n'abafise ikiruti ico kibazo ciwawe kandi Imana yarabagiriye neza barakira ndavuga ati uyu niwe nari nkeneye hanyuma acarampa iyo miti ndibuka ko imiti yampaye harimwo iyo nari maze imisi mfata muri ya yindi navuga ati yongeyemo umuti umwe gusa mushasha ndambwira ati mugabo muganga imiti umpaye niyo nahora mfata arambwira ati ngoya ngo genda uyifate ngo wizere Imana okay ndagenda ndayifata namaze 3 jours bya bintu byose byari biheze imisi 3 ya misi 3 Yesu yamara mumva akazuka n'intsinzi nanje niyo yankirije ya misi 3 nyene iyo nayamara mu rufi ego iyo misi 3 vya bintu byose byaciye vyuma kuko ubwa mbere nubwo nisiga wa muti w'umudoktori wa mbere ntivyuma kandi byarangiye cyane byarangiye nkasanga niyagaje nkasubira kuhakomeretsa kandi bigasubira kuba bishasha ariko iyo miti yangabanirije ububabare no kunjya ntivyasubiye kunjya hanyuma kandi naranasinzira kubera ko naramubwiye ko ntasinzira arampa n'imiti ishobora kumufasha gusinzira hanyuma muri iyo misi 3 bica biruma bya bintu hanyuma urazi kwigikomere mu kuma kiba gifise igikushe hejuru ku gikomere ndibuka ko ndiko ndabikura ko igitangaza Imana yakoze nasanze munsi y'igikomere umushatsi wagumye umera byari bitangaje kubera ko nari mfise ibikomere kandi mu bikomere nta mushatsi ubayo mugabo nariyumviriye imishatsi none mu misi 3 yavuye he abariko baradukurikirana baraza kubibona mu misi 3 umushatsi warukwiye hose kubera ko nagiye kwivuza kuri uyo muganga hariho parti imwe yakize n'indi parti yabaye nabi iyo parti rero yabaye nabi nasanze umushatsi wagumye ukura cyo kimwe n'ahandi hari haramaze gukira byari bitangaje cyane ndibuka ko umuvyeyi wanje ndamweretse ko nakize ngo ngo umushatsi wavuye he ngo ko hari umeze kujyaye ndambwira ati ni wa Yesu nahora ndakubwira niwe yamejeje umushatsi kandi awumeza mu bikomere rero ndashima Imana gose kubera ko ni Imana imenya igikwiriye kandi mu gihe gikwiriye ni Imana ivuguruza ica abaganga bavuze abaganga bambwiye ko atamushatsi nzosubira kuronka ariko Imana irawumeza kubw'icubahiro cayo wa muganga narasubiye kumwereka waragiye kumuraba byinshi naramweretse ndagenda ndambwira ati muganga Imana iguhezagire cyane kuko warakoreshejwe ntiwamvuye nk'umuganga bisanzwe ariko wabaye igikoresho c'Imana kugira ngo ubuzima bwanje bushobore kurokoka arambwira ngo Brine ngo nukuri ngo Imana ihabwe icubahiro ngo nta wundi abikora batari Imana uwo muganga yaciye aba n'inshuti yanje rero ndashima Imana cyane ko yankuye muri ivyo bihe ndashima Imana kandi ko ni Imana yuzuza umunezero ahantu bigaragara ko atamunezero wohaba naragira umunezero mu mutima umwe nanje ntashobora gutahura
umubiri ego waba uri kurasufra mugabo indani muri jewe nari mfise umunezero utari kuranyiganyizwa n'ikintu na kimwe kubera iki Imana yanyigishije kubana nayo, Imana yanyigishije kuyizera no kuyihanga amaso. Hanyuma rero ndakira, umushatsi urasubira kugaruka normale, ndasubira ndamera neza kubera ko nkikira umutwe wanje ntiwari umeze neza, sinashobora gusiporta hano hari izuba, narababara gose, naragira amadura n'igihe nari nakize naragira amadura yo mugabo umuganga arambwira ati bandanye ufata irya miti uzoyiheza vyaheze, kandi nayihejeje vyaheze. Umushatsi n'uwi wawe canke hariyo nigi plant? Umushatsi n'uwi wanje. Murabubona? Ego, umushatsi n'uwi wanje yaranyongeye umushatsi kandi ndashima Imana, bituma n'umuvyeyi wanje kubera ko umuvyeyi wanje ntiyarakijijwe yarambwiye ngo iyo Mana wizeye ngo ni Imana ikomeye. Ndibuka nkikira ndamweretse ko nakize yaranse kuvyemera ngo yangu ivyo bintu ntibitahuriza ngo ukungene warumeze ngo imisi 3 ngo vyagenze gute. Yamaze nka insomene uko atashe yarampamagara turabe mu mutwe ko atabikomere bikiri nkabwa ati narakize nta kibazo vyararangiye. Bituma rero n'umuvyeyi wanje yizera iyo Mana. Vy'ukuri hari gihe nk'abakristo duca mu bihe bidasanzwe, mu bihe bitoroshe, abadakijijwe baba bariko baraturaba muri ico gihe. Ya Mana tubabwira ngo bizere, iyo natwe hageze ko duca mu bihe bitoroshe nabo baraturaba bakaraba ukungene turiko turitwara muri ivyo bihe. Ndashima Imana rero ko ntabonetse ko umugayo muri ico gihe, abambona nkijijwe ubwa mbere ntaragwara hagaragaye n'intahe nziza mu gihe nari ngwaye kandi ndabivamwe amahoro. Amen. Urakoze cyane Brunella. Nike kintu wobwira umuntu uno munsi aruhishijwe n'ingwara, uno munsi yataye ivyizigiro, ashobora kwagwaye ivyo nyene canke ibindi, nike kintu nirihe jambo womubwira? Ikintu nobwira umuntu ariko araca mu bihe bitoroshe, haba ingwara canke ikindi kigeragezo ariko aracamwo, ndamusaba kwizera Imana. Kubera ko n'ijambo ryayo riratubwira ngo utayizera, ngo utizera uhoraho, ngo ntibikunda ko ashobora kuyihimbara. Rero umuntu yizera akora ku mutima w'Imana. Rero umuntu ariko araca muri ivyo bihe, ndamusaba kwizera Imana, gukura amaso ku vy'abantu bavuze canke ivy'abaganga bavuze, ashira amaso ku Mana, kuko igihe kigeze Imana iragutabara kandi kakwibagiza umubabaro wose wagize. Nanje rero ikintu ngomba kubabwira ngira ndabaririmbire. Brunella yabaririmbi, nanje ngira ndabaririmbire. Indirimbo ivuga gutya: izera Imana naco uzoba wizeye Imana, izera Imana naco uzoba wizeye Imana, izera Imana. Urashobora kumufasha Brunella? Twagiye kagenda uko nyene. Izera Imana naco uzoba wizeye Imana, izera Imana naco uzoba wizeye Imana, izera Imana. Amen. Rero wizera Imana. Nibaza ko ako karirimbo turashobora no kugashira ko mukakabona mugabo kabaremeshe cyane. Izera Imana. Izera Imana, wizera Imana, wizera Imana, naco uzoba wizeye Imana, wizera Imana, naco uzoba wizeye Imana, wizera Imana, wizera Imana, wizera Imana, wizera Imana, wizera Imana, naco uzoba wizeye Imana, wizera Imana, naco uzoba wizeye Imana, wizera Imana. Izere Imana. Ivyo bintu uri kuracamwo nkuru wa mbere biciyemwo, hari n'abaciye mu biruti vyonye mugabo Imana iragira iki? Irabakiza. Rero wizera Imana, Imana yacu iratabara. Imana iguhezagire cyane wakurikiye kino kiganiro. Brunella ndagushimiye cyane nawe wowe wabaye umutumire muri kino kiganiro, wakoze gose. Wakoze cyane nawe Prince. Ndabashimiye cyane. Tuzosubira igihe kiza mu ntahe ikurikira. Hari izindi ntahe nyinshi Imana yiteze kugaragaza kandi Imana yacaye kurakora. Nawewe karibu, hari ivyo Imana igukoreye uraza ushinga intahe. Nimero niyo nyene. Imana ibahezagire.